kuraba uko itegeko ritunganya amafaranga leta izokoresha ku mwaka uko ryifashe, ivyo gushima n'ivyo kunegura ni bimwe mu vyasiguwe na Gabriel Rufyiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa kabiri igenekerezo rya 14 ruhesha umwaka wa 2022. Bimwe mu vyo ashima akaba ari nka sentare icira imanza abatunganya amafaranga ya leta. Ntihahoraho ikintu twita sentare icira imanza abantu batunganya amafaranga ya leta. Mugabo iyo sentare itegeko riyivuga ryaraye rishizweho biciye muco twita loi de finance publique yatowe n'amashigamateka mw'iyi minsi itari ya kera cyane iheze. Ico rero ni ikintu nibaza ko ari ciza gose mu bijanye usanga batunganya amafaranga ya leta, boba baramenya neza ko ubu uyakura de konte izo bifise ububasha bwo kwacira imanza ku byo twita mu gifaransa les fautes de gestion, ibitahoraho kuko ivyo vyagiye mu bwizwa shingiro rishasha ryatowe mu ngingo yaryo y'183. Ico ni ikintu nibaza twoshima. Gabriel Rufyiri agasaba leta gutoza ikori ku bantu bifise hakuyatoza ku munyagihugu muto muto. Ikindi twipfuza ko cokorwa nuko inama nshingamateka yokora ibishoboka byose kugira ngo igabanye aya mafaranga leta yashizemo azokongerwaho ku isukari, azokongerwako ku bitoro, azokongerwako ku bivyo guhamagarana, bayagende bayarondere aho kuyarondera mu bantu bato mu boro, bayarondere hamwe twavuga muri kuri yo mwatunze amazu menshi kandi usanga batanariha kandi ari leta nayapanze, twebwe abanyagihugu ariko tuyapanze kuko tuyapanga mu matagisi n'amakoti badutanze, yarondere muri bijya by'ubutare kuko turabizi mwaya mafaranga ya Amisome na Miniska bagende bayarondereyo. Iri agasaba inama nshingamateka kwiga neza itegeko riraba amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza, kuko ngo ni mw'iryo tegeko ubonera ko igihugu kiriko cyatera imbere canke gitera gisubira inyuma. Ariho tuca dusaba yuko bokurikiza ingingo y'181 ku gace kayo ka mbere n'ingingo y'182 ku gace kayo ka gatatu kugira ngo bahe $12 c'amafaranga kugira ngo bafate umwanya ukwiye kuyiga. Mwiyumvire kugeza nino saha inama nshingamateka ntiturumva ko iri kwiriga muco no kwita mu nama ya bose en première iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha, kandi tuzi yuko leta ifise itegeko yuko itegerezwa kuba yatanguye kuyiga mu mezi 3 imbere yuko cyo twita session parlementaire yo kwa kane itangura. Ariko murabona ko ivyo oya bitaraba kandi ko bimeze iminsi yose. Twosaba ko ico kintu cokorwa ubwa mbere kugira ngo bishoboke yuko biga itegeko abarundi twese duterere, kuko nababwiza ukuri itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha niho hantu honyene ushobora kubonera yuko igihugu kirashiko kiratera imbere cyangwa kitariko kiratera imbere.